Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu. Mu Rwanda urukiko mu mujyi wa Kigali rwahanishije igifungo cya burundu Denis Kazungu nyuma yo kumuhamya ibyaha 10 yashinjwaga birimo kwica abakobwa 12 n'umusore akabataba mu cyobo yacukuyiwe. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyerekanye abasivile 4 gishinja ubutasi n'ibikorwa byo gushakisha abayoboke b'umutwe wa M23 mu mujyi wa Goma. Muberekanywe harimo n'abadepite 2 b'iyo ntara. Ngo ukene ufite itungo rikakugoboka, ariko se niko bimeze kuri bamwe mu barimyi b'ibigori mu Burundi bidogera kutabona amafaranga y'umwimbo wabo. Ikintu kitubabaza n'ivyo bintu by'ibigori baduhaye isoko kandi twashimye mugabo ushoye ntuyaronke. No ibigori ndabifise aho muhira. Narifise utuntu twihuta niyo narindi mu murima agapantaro kari kana nabukiye ko ngoma kugura kandi. Hari nabaza muganga muri bibiganiro bewe na nini radukunda. Byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mukanya nyuma ko Felenga kwaya abanza kubagezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Felen, urakoze Prudent. Umuyobozi w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yavuze yuko umuhora mushya wo gucishamo imfashanyo uva muri Cyprus ukagera i Gaza uzafungurwa vuba aha. Mu rugendo yagiriye muri Cyprus, Ursula von der Leyen yavuze yuko afite icyizere yuko uwo muhora uzafungurwa kuri iki cyumweru. Yavuze ko Uburayi buri gutanga imfashanyo y'amafaranga yo gufasha ibikorwa byo gutabara abugarijwe n'amakuba i Gaza. Ubu turiko turahura n'ingorane z'ubuzima bw'abantu buri mu kaga i Gaza, kandi turashigikiye abanyagihugu b'inzirakarengane bo muri Palestine. Nico gituma Uburaya buriko buraha uburyo bwo gushigikira utwigoro tw'ibikorwa by'ubutabazi ku banyapalestine bari muri Gaza no mu karere, uburyo bungana n'imiliyoni 250 y'amayero uyu mwaka gusa. Ariko ingorane nyamukuru ni ugushikana imfashanyo ku bantu bari Gaza. In Gaza. Israeli yahakanye amakuru yavugaga yuko iri kwica ibigambiriye abanyamakuru nyuma yaho icyegeranyo cy'inzobere gitangiye amakuru arambuye ku gitero abasirikare ba Israeli bari mu gifaru bagabye ku munyamakuru wa Reuters wagaragaraga neza yuko ari umunyamakuru. Isam Abdallah yishwe mu mwaka ushize hafi y'umupaka Israeli hana na Liban. Abandi banyamakuru 6 bo mu itangazamakuru rya Reuters, Al Jazeera na AFP barakomeretse, umwe we anatakariza ukuguru. Igisirikare cya Israeli cyavuze ko ingabo zacyo zasubizaga ibisasu bitewe n'impirimbanyi zo muri Hezbollah. Urubanza rw'umunyamakuru uzwi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwasubukuwe ku murwa mukuru Kinshasa. Ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cy'imyaka 20. Bwana Stani Bujakera yatawe muri yombi mu kwezi kwa 9 ku mwaka ushize nyuma yo kwandika inkuru mu kinyamakuru Jeune Afrique. Iyo nkuru yavugaga yuko Cherubin Okende utavuga rumwe n'ubutegetsi yishwe n'abashinzwe iperereza. Mu kwezi kwa 7 umurambo we watowe mu modoka basanga yarashwe amasasu. Ubushinjacyaha ariko bukomeje kwemeza yuko ari we wiyahuye. Umuryango urengera ikiremwa muntu Human Rights Watch wavuze yuko urubanza rwa Bujakera rurimo inyungu za politike. Perezida Felix Tshisekedi yavuze yuko yazize ibyo yise gushaka ubutabera. Tukivuga ibya Kongo kandi leta y'icyo gihugu yahakanye amakuru yavugaga yuko iherutse gusinyanya amasezerano ya gisirikare n'Uburusiya. Mu ntangiriro za kino cyumweru igitangazamakuru cyo mu Burusiya cyavuze yuko Moscow yemeje integuro y'amasezerano na Kinshasa, amasezerano ajyanye no guha imyitozo ingabo za Kongo. Muri iki gihe hari icyuka kibi hagati ya Kongo n'u Rwanda
leta ya kongo irega u rwanda yuko rufasha inyeshyamba zirwanira mu burasirazuba bw'igihugu, ariko leta y'u rwanda yo ikabihakana. Mukomeje kumva BBC gahuzamiryango. Abashinzwe umutekano mu majyaruguru y'uburengerazuba muri Nigeria bahangayikishijwe n'igikorwa cyo gushakisha abanyeshuri barenga 280 bashimutiwe mu ishuri ry'i Kaduna ejo kuwa kane. Umunyeshuri umwe w'umuhungu ufite imyaka 14 yararashwe ajyanwa kuvurirwa mu bitaro, ariko yaje kuhagwa. Uyu mugabo witwa Abdullahi Bello atuye mu mujyi wa Kuriga yasobanuriye abanyamakuru uko byagenze. Umwigisha yarongoye umuhango w'aho abanyeshuri bari bahuriye yaranyurujwe. Uwo mwigisha yavuze ko atari guhunga kubera abanyeshuri ari we bari bizeye ko abakingira. Yaranyurujwe. N'umunyezamu yarishyuye mu gihe ariko aragerageza gutera ubwoba umuntu yari yitwaje ibigwanisho mu kurasa hejuru, ariko yarishwe. Reka ndangirize mu Bufaransa, aho umukuru w'icyo gihugu Emmanuel Macron yijeje yuko azarwanirira uburenganzira bw'abagore ku isi bashaka gukuramo amada. Perezida Macron yavuze yuko yifuza ko ubwo burenganzira bwashyirwa mu mategeko agenga umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ibyo ariko byaruhanya kuko bigomba kubanza kwemezwa n'ibihugu byose bigize uwo muryango. Bwana Macron ibyo yabibwiye imbaga yarikoraniye mu muhango wo kwibuka ko Ubufaransa ari cyo gihugu cyabaye icya mbere ku isi mu gushyira mu itegeko nshinga ryacyo ingingo yemerera abashaka gukuramo inda kubikora. Prudent. Urakoze Ferenga kwa ikora amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho igisirikare cyerekanye abasivile 4 kivuga ko gishinja ubutasi n'ibikorwa byo gushakira abayoboke n'abakorana n'umutwe wa M23 mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Mu berekanwe harimo n'abadepite 2 b'iyo ntara. Aberekanwe kandi kuri wa gatanu bari mu bantu batatangajwe kandi batazwi umubare wa batawe muri yombi mu minsi ishize n'ubugenzacyaha bwa gisirikare bakajya gufungirwa mu murwa mukuru i Kinshasa. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Prime ku Magenge i Nairobi. Amashusho yashyizwe ku mbuga hwaniro yerekana General Major Sylvain Ekenge, umuvugizi w'igisirikare ca Kongo, ari imbere y'abamenyeshamakuru ariko arabereka abagabo 4 bambitswe impuzu z'amabara y'umuhondo n'iritukura. Byabereye imbere y'ibiro vy'iperereza rya gisirikare i Kinshasa. Muri abo harimwo Hope Sabini Kibuya, yarasanzwe ari umudepite ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru. Uwo Ekenge yavuze yuko ariwe mukuru w'ibikorwa byo kuronderera M23 abayoboke kandi ko ariwe yabizanyemwo abo bareganwa. General Ekenge yavuze yuko uwundi yitwa Aliyongera Alain nawe nyene yarasanzwe ari umushinga amateka ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru. Abandi umwe n'umugabo w'inararibonye mu kazi k'ubukerarugendo akaba n'umujenama wa leta y'intara ya Kivu ya ruguru. Uwugira kane n'umugabo yanyonga ipikipiki yakorana nabo 3 nk'uko Ekenge abivuga. Sabini Kibuya na Aliyongera Alain nabo bareganwa ntibahawe umwanya ngo bagire ico bavuze imbere y'abamenyesha makuru. Abo bagabo bagirizwa ivyaha birimo kuronderera abarwanyi n'abayoboke umugwi wa M23, kuwushira ivyo kenera no kuwukorera igendereza. General Ekenge yavuze kandi ko bakorana n'igisirikare cy'u Rwanda. Yavuze yuko abandi bafatiwe muri ivyo bikorwa nabo bazokwerekanwa mu gihe kibereye. U Rwanda ruhakana gukorana na M23 kandi na M23 ivuga yuko atanu rushinge ihabwa n'u Rwanda nubwo amakungu menshi uhereye kwishiramwe mpuzamakungu ONU yemeza ko u Rwanda rufasha uwo murwi. Abo bantu bagirizwa gukorana na M23 berekanwe mu gihe intambara imaze imisi ibice bigacika mu bice bitari bike vy'intara ya Kivu ya ruguru. Pwimende ku Magenge, BBC gahuzamiryango, Nairobi. Urakoze Prime. Tuvi Nairobi tugiye mu Rwanda. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali rwahanishije igifungo cya burundu Denis Kazungu nyuma yo kumuhamya ibyaha 10 yashinjwaga birimo kwica abantu ku bushake no gufata abakobwa ku ngufu. Kazungu yaburanye yemera ko yishe abakobwa 12 n'umusore umwe, yarangiza akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu nzu yabagamo i Kanombe mu nkengero z'umurwa mukuru. Umunyamakuru wacu Yves Bucyana ari mu rukiko adutegurira inkuru ikurikira. Umwanzuro w'urubanza watanzwe Kazungu Denis n'abandi barebwa n'uru rubanza nta numwe uri mu cyumba cy'urukiko. N'umwanzuro kandi wasomwe mu gihe gito. Umucamanza avuga ko Kazungu Denis
ahamwa n'ibyaha byose uko ari 10 ategeka ko afunga ubuzima bwe bwose. Mu byaha Kazungu yashinjwe harimo kwica, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, iyicarubozo, kwambura ibyabo yishe mbere yo kubica n'ibindi. Ibyo byaha mu rubanza mu mizi byavuzwe ko yabikoze hagati y'umwaka wa 2022 na 2023 agakoresha amayeri atandukanye mu gushuka abo yagiriye nabi bakaziwe. Bamwe mu bagore bagize amahirwe yo kumucika batanze amakuru, barimo uwo yasambanyije ku ngufu ariko akabasha kumutoroka. Niwe watanze amakuru yatumye afatwa. Mu cyobo basanze mu gikoni cyaho yaracumbitse hitaruye izindi ngo bakuyemo imibiri y'abantu 13, abakobwa 12 n'umuhungu umwe. Mu rubanza yavuze ko harimo abo yibuka n'abatibuka. Kuri uyu wa gatanu umucamanza w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kandi yategetse ko indishyi zisaga miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda zigomba guhabwa bamwe mu baziregeye. Ni mu gihe indishyi zari zaregewe zirenga miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwemerewe indishyi nyinshi ni miliyoni 12 z'amanyarwanda. Muri abo baregeye indishyi kandi harimo umwe urukiko rwavuze ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko Kazungu ari we wamwiciye. Kazungu Denis w'imyaka 34 yaburanye yemera ibyaha, akavuga ko atazi icyabimuteye kandi ko bimubabaje. Metre Murangwa Faustin wunganira Denis Kazungu yabwiye BBC ko bazajurira icyo gihano cya burundu ku mpamvu avuga ko zishingiye ku mategeko, ko ari igihano kiremereye, mu gihe umukiriya we yemeye ibyaha kandi akorohereza urukiko, bityo ko yagombye kubona inyoroshya cyaha. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Urakoze Yves, iyo nkuru yawe tugejeje ku isa 1:19 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC London ni 10:41. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, ushobora no kumva kuri Kiss FM muri Uganda cyangwa kuri bbcgahuza.com. Ndi Prudence Ngyumva. Kuri uyu munsi ngarukamwaka wahariwe umugore ku isi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko yishimiye ko igihugu cyateye intambwe ikomeye mu guha umugore ijambo, ariko asaba ko urugendo rukomeza. Yasabye ko abagore bakomeza kwinjira mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu kandi ngo ntibakomeze kumva ko babikorewe kubera ko ari abagore, ahubwo kubera ko babifitiye ubushobozi. Inkuru irambuye tubaze Jean Claude Mwambutsa. Colonel Stella Uwineza mba mu ngabo z'igihugu mu mutwe w'ingabo zirwanira mu kirere. Hari mu birori by'umunsi mukuru wahariwe abagore byaranzwe no kurata ibyo bamaze kugeraho mu myaka 30 ishize. Ndi koloneli w'umugore ufite inshingano z'akazi ndetse n'iz'umuryango. Ndubatse. Amazina yanjye nitwa Ebenezer. Kimwe mu byakomeje gutungwa agatoki ko bidindiza umutegarugori ni ukudashobora kugera ku ifaranga ngo ashobore gukora ishoramari. Umuyobozi wungirije wa Banki Nkuru y'Igihugu Madame Suraya Hakuziyaremye we avuga ko uyu munsi ugeze abategarugori bamaze kwigaragaza mu rwego rw'imari. Hari abitabiriye ubucuruzi birabahira, ariko hari n'abize ibijyanye n'imari ku buryo bari mu bafata ibyemezo byo muri uru rwego. Atanga urugero, Madame Hakuziyaremye yavuze ko kuri banki 15 z'ubucuruzi ziri mu gihugu, 6 zirimo n'izikomeye ziyobowe n'abagore, naho 3 bakaba bayoboye ibigo by'ubwishingizi muri 11 biri mu Rwanda. Uyu muyobozi avuga kandi ko hari gushyirwa ingufu mu gufasha abagore bo mu cyaro mu ikoranabuhanga rigezweho mu ihererekanya ry'amafaranga. Tubahugura muri serivisi gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyurana, aho abagore 6,000 bamaze guhugurwa no gutangira gukoresha mobile money cyangwa se serivisi z'imari zishingiye ku ikoranabuhanga. Umukuru w'igihugu Paul Kagame nawe yishimiye ko abagore bamaze kugera ku nzego zose z'ubuzima bw'igihugu, harimo izari umwihariko w'abagabo. Avuga ko iyi ntambwe idakwiye guhagarara, ariko agira icyo asaba abagore binjira mu nzego z'ubutegetsi bw'igihugu. Kujya mu nzego z'ubuyobozi ndetse ntujyeyo nk'umugore, ugiyeyo nk'umuntu ubifitiye uburenganzira. Kuki umugore yasigara inyuma? Kuki yahezwa? Iyo umuheje ntabwo uba ugiriye nabi umugore gusa waheje, uba ugiriye nabi igihugu. Ibirori bikomeye ku munsi w'abagore ntibyari biherutse.
uyu mwaka bikaba bisa n'ibyateguwe ku buryo bwihariye kugira ngo bihurirane n'imyaka 30 ishize ishyaka FPR rifashe ubutegetsi, dore ko ari naryo rivugwa ko ryazanye impinduka zatumye umugore ava mu gikari akajya ahagaragara. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Urakoze Mwambutsa. Tujye mu Burundi. Hari imyidogo mu baremyi b'ibigori iturutse ku ngorane zirangwa mu igurwa ryabyo n'ikigo cya leta Anagesa. Icyo kigo kimaze ibyumweru bigera kuri 3 gitangije ibikorwa byo kugura, kwegeranya no kubika umusaruro w'ibigori mu gihugu cyose, ariko bamwe mu bajyanye uwo mwimbu wabo bavuga ko batakirwa, abandi bagasabwa kuwutanga nta mafaranga bahawe ako kanya. Jidasi Hundimpundu yagendereye bimwe mu bibanza umwimbu ugurishirizwamo mu ntara ya Bubanza, aratubwira uko yasanze bimeze muri iyi nkuru. Hariho akantu gahaze kubera ushoye ibigori bakubwira ngo nta mahera ahari, ukaca ugaruka utaronsa amahera. Uno munsi nagiye ndababaza, bambwiye aha Jean Bosco Ngendakumana yaraje kubaza ko uyu munsi hoho agurirwa umwimbu wiwe inyuma yo kuwuzana kabiri akawusubiza inyuma ataguriwe. Uwo mugabo w'imyaka irenga 50 numwe mu bandi barimye batari bake muri komine Gihanga intara ya Bubanza bemeza ko atariko baragurirwa umwimbu wabo w'ibigori nk'uko leta yabitangaje. Ababajwe no kuba yabuze amafaranga yo kwikenura kandi yari yararimye akimbura. Ikintu kitubabaza n'ivyo bintu by'ibigori baduhaye isoko kandi twayishimye, mugabo ushoye ntuyaronke. No ibigori ndabifise aho muhira. Narifise utuntu twihuta, niyo narindi mu murima agapantaro kari kana nabukiye ko ngomba kugura kandi. Haraciye indwi 3 leta itangura icese igikorwa cyo kugura umwimbu w'ibigori. Yashinze ko ikiro kimwe kigurwa 1,700. Bacumva iyo ngingo, abarimye bo mu mihingo itandukanye barubahirije isango maze basedukana n'iyonka bajana umwimbu wabo ku bigo bari babwiwe. Yamara bamwe batashe ko bari baje. Harabahavuye bavuvudikira abadandaza batanga makeya ku kiro. Patricia Niyonzima numwe muri bo. Ngahi wacu ntabwo ari ikintu. Ayo wacu 1,300 niyo bakugurira umurimyi yashoye. Jewe sinzi ngene byagenze n'abarimye natwe twaridoze cyane. Umva two byakira gute kandi turiko turahomba kandi twarimye n'amazi yarabitwaye n'utwurose ucu dutanga kuri gusa. Twabarimye dusaba duzikiro kugira ngo natwe abarimye turonke igarade kugira ngo nimba dukeneye two duharage turonke ico tuguriza abana. Aha ni mu kibanza kiri mu karere kitwa Village 2. Abajeje kugura umwimbu bariko barashingura ibigori bamaze kwegeranya mu magunira yabigenewe. Naho umwimbu ari mwinshi cyane mu mihana, nta murimyi n'umwe ari karakirwa. Babaye barabangira kubakira kubera amafaranga yakeshe. Bashobora gushika agahera nka 3 jours, 4 jours amafaranga ataraza. Hawe nabansanga muhira ngo ndabaheraniye amafaranga ngo ndabaha amafaranga yabo ko ibigori agena bitoye. Rero bacha baridoga nyene bukebuke. Umwimbu urahari nuwa bari bajana basubije inyuma nabati n'umuse twakira ibigori. Twatumaze tubiciye magunira. Muri rusange birahungabanya abarimyi kubera umunyagihugu we yumvise leta ko bashobora kugura amakashi. Agacayera nk'imisi ngashobora kuba yabishoye yagwaje nk'umwana cyangwa bariko bararima impeshi akamara nk'imisi nk'ibiri 3 yasizemwe abakozi mu murima bariko baramwaka amafaranga rero agacaya buratije nashoye ibigori amafaranga ntaraboneka. Ingorane y'amafaranga adakwiye iremezwa na Gilbert Mbonimpa arongoye igikorwa cyo kwegeranya umwimbu ku rwego rwa komine. Bishobora gushika ugasanga leta amafaranga yatekanije baduhaye twe kuri konte ya komine, rero ugasanga amafaranga aheze kuri konte ari munsi y'umwimbu abarinyi babazanye. None leta yaba yatanguje isekeza yo kugura umwimbu ititeguye neza. Joseph Nduwimana arongoye ikigo Anagesa kijeje kugura, kwegeranya no kubika umwimbu ku rwego rw'igihugu, asigura ko iteba ry'amafaranga ribera mu mabanki ico bita procédure bancaire. Amafaranga leta ikayashira kuri konte ya Anagesa iri muri BRB, hanyuma akakwiye kuva kuri iyo konte ya Anagesa kaja kuri konte y'iryo shirahamwe riko riragura umwimbu, nayo akasubira akavuga ngaho akaja ku makonte ya province, akava ku makonte ya province akaja ku makonte ya commune. Birashobora gusanga bifashe umwanya ugasanga biko bigoranira ngaho. Harabibaza ko iyi ngorane ishobora gutuma abarimyi badebokirwa, ariko Nduwimana arahumuriza. Oya, mu by'ukuri turamenyesha abariko barabikora ko batekanye yuko bishitse bashoboye bagasanga amafaranga ntiyari bwashika kuri konte yuko bashobora kuyaronka ari bukeye canke bukeye bundi. Mu kiringo c'induzi 3 hamaze kwegeranywa amatoni arenga 4,000 y'ibigori mu gihugu cose. Ikigo Anagesa leta yagishinze muri 2021 yasiguye ko ari mu ntumbero yo gukingira umurimyi n'umuguzi. Ivuga ko muri kahise vyagiye bigaragara ko abadandaza barangura umwimbu bagaca bawunyegeza bakazawugarukana ku isoko umurimyi n'umuguzi bawugura igiciro c'umurengera. Anagesa
ivuga ko ibigori zo bigurisha irengeje ko 100 gusa ku giciro iriko irabigurako. Naho biri uko hari abanegura iyo ngendo ya leta yo kugura umwimbu w'abanyagihugu. Nk'ishyirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo, rivuga ko leta ikwiye kureka abanyagihugu bakagurisha canke bakagura bivanye n'uko isoko ryifashe mu bwinshi canke ubuke bw'ibigurishwa n'ubw'ababirondera. Gildas Yihundi Impundu, BBC Gahuzamiryango i Bujumbura. Urakoze Gildas, tuve ku mwimbu w'ibigori turuhukire mu mikino i Kigali na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriweho neza bateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Ikivugwa cyane n'umukino wa shampiyona y'igihugu uzahuza ku munsi w'ejo ku gatandatu ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR FC. Umukino uzabera ku kibuga cyitiriwe Pele i Nyamirambo. Ni umukino udafite byinshi wahindura ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ruyobowe na APR FC irusha amanota 7 Rayon Sport ndetse ifite n'umukino w'ikirarane. Gusa ni umukino ufite byinshi cyane uvuze imbere y'abakunzi b'amakipe yombi y'amakeba kuko nta nimwe yihanganira gutsindwa n'indi. APR FC ntiratsinda Rayon Sport mu mikino 4 iheruka guhuza amakipe yombi kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize, mu gihe umukino ubanza wa shampiyona ari nawo uheruka warangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Tujye mu Bwongereza, umukino ukaze wa shampiyona urahuza ku cyumweru ikipe ya Liverpool yakira Manchester City. Ni umukino wa nyuma hagati y'amakipe yombi ugiye guhanganisha abatoza Jurgen Klopp wa Liverpool na Pep Guardiola wa Manchester City kuko Jurgen Klopp yasezeye ikipe ya Liverpool. Na amakipe akurikirana ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. Liverpool ya mbere irusha City inota 1, bivuga ngo ikipe izatsinda izahita ifata umwanya wa mbere. Liverpool iri mu rugendo rwo kuba yakwegukana byibuze ibikombe 3 muri uyu mwaka bwa mbere mu mateka yayo. Liverpool ikaba yaramaze kwibikaho igikombe kimwe, igikombe cya Carabao, iracyari kandi mu gikombe cya FA ndetse iracyari no mu gikombe cya Europa. Manchester City umwaka ushize yatwaye shampiyona, FA ndetse na Champions League. Birashoboka ko ikipe ya Arsenal ariyo yakungukira cyane mu guhura kw'aya makipe yombi, ikaba yarara ku mwanya wa mbere niramuka itsinze Brentford ku munsi w'ejo. Ni umukino uzabera ku kibuga cya Emirates, mu gihe kandi Liverpool na City byanganya. Arsenal yafata umwanya wa mbere w'agateganyo kuko izirusha ibitego. Indi mikino iteganyijwe, Manchester United izakina na Everton, Bournemouth ikina na Sheffield United, Crystal Palace izahura na Luton, Wolverhampton yakire Fulham ku cyumweru, Aston Villa ikazakina na Tottenham, Brighton igakina na Nottingham Forest, naho West Ham igakina na Burnley. Ku wa mbere bwo ikipe ya Chelsea izakira Newcastle United. Ni kuri aya makuru nsorejeho amakuru nari nabateguriye y'imikino. Gendi Yves Bucyana. Tugome Kigali na Yvette Kabatesi muri Baza Muganga. Mwiriho neza. Kondirome ni imwe mu ndwara zikunze kugaragara cyane, ikaba yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubu burwayi se bwaba buteye bute? Hano turi kumwe na muganga Cyrille Semana. Iyo bavuze kondirome ni ubwoko bw'utuntu bita udusununu dukunda gufata kuri ya myanya ndangagitsina, buterwa na virusi bita human papilloma virus. Akaba ari ubwoko bwandura cyane, bufata imyanya y'umugabo cyangwa y'umugore, ariko bushobora no gufata ahandi hatari aho ngaho. Tuvuge nko ku mugabo ishobora gufata hariya ku bugabo, cyangwa se ugafata karagafuka gatwikiriye udusabo tw'intanga, cyangwa se bikaba byafata hariya inkari zisohokera zijya hanze. Aho ni ku mugabo. Ku mugore bishobora gufata imyanya ndangagitsina y'inyuma cyangwa se imbere, cyangwa se bikaba byagenda bikagera ahantu bita koro cyangwa se inkondo y'umura. Ariko ibitsina byombi bishobora no kugenda bikagera hariya muri ramwenge usora umwanda mukuru. Akenshi niba abantu bakora imibonano hariya hepfo hasi mu kibuno cyangwa se mu mwanya usora imyanda. Ubundi nk'abantu bakora imibonano yo mu kanwa nabyo bashobora gutuma bwa burwayi bufata mu kanwa. Ikindi wenda umuntu ashobora kurwara hari ahantu hasi kubera ko umuntu yegeranye n'undi bikabyagera aho ngaho.
ni iki se gitera iyi ndwara muga? iterwa n'iyo virusi ariko igakunda kuboneka ku bantu bakunda gukora imibonano mpuzabitsina bahinduranya abantu inshuro nyinshi, cyangwa se ku bantu bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se ku bantu bafite ubwirinzi bw'umubiri busa naho bworoshye, nk'abantu bafite indwara za sida cyangwa se ubundi burwayi butuma ubwirinzi bw'umubiri bwabo bugabanuka. Igaragara gute se ibimenyetso biyiranga? Igaragarira aho ngaho ku bitsina, bigatangira bimeze nk'utuntu tw'udusununu duto duto ariko dufite ibara risa naho ari umweru cyangwa ikijuju cyangwa bijya gusa n'iroza, bikagenda bikura. Iyo bimaze gukura cyane bibaye byinshi ubona bisa naho bimeze uruboga bita chou-fleur cyangwa cauliflower mu cyongereza, cyangwa se bikaba bimeze nka karakantu kaba ku nkoko bita isunzu ry'inkoko iriya isake, ariko iyo bikomeje umurwayi agiye akabona cyane cyane nk'abantu byafashe nko ku myanya isohora imyanda mukuru, hari ibitangira bikava n'amaraso. Ikindi nta bubabare bwinshi agira iyo byafashe, ari kenshi agira utuntu tumeze nko kuryaryata, cyangwa se tubwe iyo bimaze gukura byafashe nk'imiyoboro byana nkari hanze, nko ku mugabo n'urugero, hari igihe ushobora gufunga wa muyoboro usohora inkari hanze kwihagarika bigasa naho bimugora, cyangwa se byafashe nk'aya mwanda mukuru uca kwituma ibikomeye nabyo bishobora kumugora, bishobora kuvamo kanseri cyane cyane nko ku bagore. Iyo byafashe iriya myanya ndangagitsina bikinjiramo imbere bikagera ku nkondo y'umura, bitera kanseri bita kanseri y'inkondo y'umura. No ku bagabo bishobora gutera kanseri y'igitsina, ibyo bikaba byatera ingaruka zigenda na kanseri muri rusange. Iyo umuntu se wenda aje ataragira kure cyane ishobora kuvurwa? Iyo ndwara iravurwa. Ubundi hari amapomade cyangwa se amakreme bakoresha basira ku twitwa tusununu tukagenda tugabanuka. Ushobora no gukoresha ibyo bita cryotherapy, ni uburyo nakwita gushiriza ariko so gushiriza nk'ubushyuhe, cyangwa bakoresha ubukonje bukabije cyane, bashyira ahantu hari twa dusununu tukagenda amaserire cyangwa se turimangingo twaho tugapfa. Bashobora gukoresha n'ibindi bita laser cyangwa se rayo laser, ni imirasire nayo ishobora kugenda ikica twa turimangingo twa tusununu natwo tugapfa. Hanyuma hari n'ubundi buryo bita electrocoagulation, ni uburyo gushiririza busununu ukagenda bushiraho. Iyo yamaze kwinjiramo imbere mu burini aho iri hose ushobora kugenda ukahashiririza, ariko iyo byabyaye kanseri ni ukuvuga biba bigiye mu bundi buryo bwo kuvura kanseri. Mwavuze ko iyi ndwara ishobora no gufata mu kanwa, turiya dusununu natwo turakira mu kanwa? Mu kanwa naho ushobora gukoresha bwa buryo gushiririza amasununu ageze mu kanwa, nta bundi buryo wakoresha. Amase hahandi bashiririje ntiyashobora kugira ingaruka wenda? Ikibazo ni uko abantu bivuza iyo ndwara batinze, hari ukuntu abantu bagira isoni kubera ko bari mu myanya abantu babona biteye isoni kujya kubivuga, ugasanga byageze kure, ku buryo usanga hari amasununu yarakuze cyane akaba yarafashe n'imyanya yo ku ruhande. Urugero nko ku gitsina cy'abagabo, hari igihe usanga igitsina gisa naho cyose cyafashwe, na hariya muri ya mwenge usohora imyanda mukuru, mu kubivura ugasanga ahubwo kuyeho ya masununu ariko usanga umuntu ntacyo asigaranye. Byanze bikunze ugomba kubikora kuko utabikuyeho za kanseri zazaza. Niyo mpamvu abantu bagomba kwirinda gutindana ubwo burwayi. Indi nama abantu bagomba kumenya ni uko uburwayi bwa kondiloma ari uburwayi bwandura cyane. Abantu bagomba kwirinda cyane cyane guhinduranya abantu banyuranye. Ikindi ni gukora imibonano mpuzabitsina yikingiye. Ikindi kwirinda imibonano mu kanwa. Muganga Cyrille Semana watubwiraga ku ndwara ya kondilome, bumwe mu burwayi bukunze kugaragara cyane bwandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ni hano rero dusoreje. Nanone kubifuza kubaza mushobora kohereza ubutumwa bwanyu ku gasanduku k'amabaruwa 2790 i Kigali, cyangwa kuri email bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. uramuke nawe Yvette rero, ndetse na muganga mwaganiraga aho yavugaga ngo isunzu y'isake, ubundi isunzu y'isake yitwa ikirokoroko. Ni nahanga turimo gusoreza ibiganiro byacu rero byo kuri uyu mugoroba ku wa gatanu. Gusa nkubwire ko niba aribwo ugifunguraho utwumvira, mu Rwanda urukiko mu mujyi wa Kigali rwahanishije igifungo cya burundu Denis Kazungu nyuma yo kumuhamya ibyaha 10 birimo kwica abakobwa 12 ndetse n'umusore umwe yarangiza akabata mu cyobo cyari mu nzu yari yaracukuye. Ibyo ngibyo akaba yabihamirijwe rero uyu munsi, akaba rero aburanye yemera icyaha. Naho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo cyerekanye abasivile 4 gishinja ubutasi n'ibikorwa byo gushakira abayoboke umutwe w'inyeshyamba za M23 mu mujyi wa Goma. Mu berekanywe hakaba harimo n'abadepite 2 b'intara Kivu y'Amajyaruguru.
ejo kuwa gatandatu ni imvo n'imvano tukazagaruka ku gice cya kabiri cy'ibiganiro twagiranye n'abakoze isiganwa ku magare mu Rwanda ku cyumweru ni ikinamico urunana ibice bibiri byahise kuri radiyo yacu hano kuri BBC Gahuzamiryango muri iki cyumweru. Nagushimira kuba wasangiye umugoroba wawe natwe ndetse n'iki cyumweru cyose wakoze guhita mu BBC Gahuzamiryango byari biwana nini na dukunda twafashijwe na Danny Cox ku bahanga bw'ibyuma Prudence Nyumva. Uraryana weekend nziza.